Hello guys, nizeye ko meze neza, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle MC Florian, nizere ko ari ibintu bimeze neza. Nyuma ya kamera turi kumwe na Kevin umutama w'ubukineza na neza. Mwabonye ko twaje ku mpemu idasanzwe, aho twabazaniye umutumire aberewe cyane gose, aho yaje aberewe sana. Ngenda mwakire mu kanya, twibukanye neza urakora subscribe hasi, ucukana na commentaire hama ubashe kuduteza imbere cyane dutezanye imbere twese ama tubibutsa neza ko RY'URWARUKA TV aho tuza kuba turi kumwe namwe muno mwanya. Reka tumwakire rero umutama wacu ngaha atubwira uko ameze rero. Turakwakiriye. Yola. Urashaka kuduza akaje kugira ace tugenda fresh. Yola. Umeze neza? Yego. Urashaka twigondonora akazina kawe kubera babashe kumenya byinshi uno munsi. Jenny twa D-Boy the Great. Yeah, sanzwe ndo muririmbyi. Ngaha nyene mu ntara ya Cibitoki. Mvuka ngaha nyene mu ntara ya Cibitoki, commune Rugombo. Ya tumaze kumva ko ari umutumire adasanzwe aba avuye ngaha nyene mu ntara ya Cibitoki, intara nziza aho turi dutaramiye ngaha ku Mwaranga Hotel, niho tuza kuyagira byinshi. Uno munsi rero tumaze kumva ko ari umutumire w'umuririmbyi, twashaka rero tumwinjize muri mood yo kuririmba gatoya, atwinjije muri mood nziza. Turahari rimwe kabiri gatatu aca twinjiza muri mood gatoya, hama tumubaza byinshi. 1 2 3 let's go bro. Show me love, umutima wanje umye. Please come win bombe kera give me show. Ain't nobody gonna move it, cause I want to fix you like a dog. Pretty girl Mona Lisa, bareke gupinga na musa no. I'm a tiny duratessa, so sweet like a sambusa, yeah. Your body chocolatey. Baby jumbo kuma take no mureti, Let me feel your vibe tonight, cause I want to make you cry. Merci beaucoup, mwavyumvise kari impwemu idasanzwe cyane aho ari umuririmbyi abyitwaramo cyane. Bro, nashaka kubaza byinshi uno munsi aho nabashije kuronka amahirwe yo kubaza byinshi. Watanguye umwuga wo kuririmba ryari, ubu aho ugeze urashima canke uri mu kubiheba? Bon, natanguye umwuga wo kuririmba juste mvuye ku ishure muri interna. Hari ma 2019 uko 2019-2020 natanguye kuririmba, mbona imengo nyene biza bitaza. Me aho ngeze ndamaze kubona ko ibintu ndimwo imbere ari heza. Watanguye umwuga wo kuririmba 2019, ubu turi muri 2024. Umufise song zingahe? Bivanye n'ibikorwa, urabona bisaba ko umuntu akora bike byiza. Byo. Ubu ngeze ndashaka kuba ngeze nko muri songs 5. Video zingahe, audio zingahe? 5, audio 3, video 2. Je maze kubona video zawe, maze kubona ko ari video zisa neza, video ziri en quality meze fresh. Chambe nambe nagiana kubaza iyo je ndavye umuririmbyi video yiwe mbanza kwiyumva afise manager canke akora ku mufuko wiwe, afise manager canke urikorana? Bo nta manager mfise, icyo mfise ni sponsor. Ndafise abantu bamfasha, ntabwo ati mwana wacu utera imbere, tora uku ugendera bukuntu uyungunganya komsa. Okay. Hama inyuma tuvuye kuri manager, aho ugeze urifuza gumukora wenyene canke urifuza no kubera manager? Kubera je apari wanje sinzi no mu kiganiro baza kutubwira muri commentaire, apari wanje urashoboye. Urashaka kutubwira ati mbega je no guma shaka gukora je nyene canke ndakeneye manager? Bo urabizi bacumugani mu Kirundi ngo umutumwe ntiwigira inama. Abonetse byo bari byiza, atanabonetse naho urumva ni ya makontra nyene n'ubundi abonetse, atabonetse naho nyene mbona umengo ntacu byo bintwaye kubera yuko ndifasha. Aho nigejeje ni ku nguvu ziwanje, nta muntu twasinye kontra ngo amfashe nganduze. Oya, ni ku nguvu ziwanje hamwe n'abafanzi banje, hamwe n'abagenzi banje. Yabonetse nta kibazo. Naho nyene nta kibazo, urumva byo ari bije kunganira. Ati abonetse nta kibazo, naho nyene tubikuranye umutima mwiza twotezanye imbere tugashika hano kure. Watubwiye ko watangiye kuririmba 2019, wari wiga mu mwaka wa kangahe kubwira ico gihe? Ico gihe 2019 2020 nari niga mu mwaka w'12. Gusa nibwo bwa mbere ninjiye muri studio. Me nagiye gutangura neza carrière fresh ntegeje ishure. Natanguye carrière. Gusa 2019 niho
akadayimoni ko kuririmba kanyinjiyemo. Oya saka dayimoni mu bisanzwe bikwinjiriza ntakara akadayimoni. None tugarutse ngaho nyene umaze kwinjira muri studio wiga seconde umaze kuba uri ku ishuri ntiwagucuje uguma wiyumvira imistari ibyo shure uciratoka canke ubu twokwita ko wabashije kugera ku ntambwe wahijeje? Bo ico gihe naririmbye bimera nk'ibinsamaza gatonya baca ndahanuza ana umuntu ntago aba yibana abantu barambwira ati banza uheze ishure hama ibikurikira uzobikora ariko ishure ryaraheze ndabanza kwanza mera nk'ushize apa ndamanza ndiga ndaheze ariko ntigisigura yuko naho niga sinabura gufata ikaramu nkandika nciyemo ndonse umwanya. Okay. Ati mwavyumvise ati nubwo niga ntibyabura ko niga cyaje gufata ikaramu byose nabijaniranya. Reka tumubwiye ati merci beaucoup ikintu cyo bagihari ndashaka ko uca utanga nimero yawe yayo mikash ku muntu yifuza gufasha kubera yuko uje amapari wanje wanjoye naco mfise no guha mugabo ibyo nshoboye nzo bigufashamo. Gusa ndashaka usubiremo akandi mbega urimba mudi wahe ni R&B gusa R&B ni R&B yonyene urashaka kuducishira akandi karirimbo 1 2 3 let's go. Amaji ya rugombi yakunza akajyara kira ntamira watuza humura tena cyonzo kugirira kuko wanshize ni pomo ndarembye kandi mwe muni uzigira sinopfu ni automatic no cyani ifira rimwe byo kubaratanga nduga nkata nari meze nk'imbatu nahinduye ipata nibagutwara nzoba bara rero ngumya mfata ucibwere mubisanzwe nari naryohewe gushika naho mbona umenga twanagumana. Yego vema hama nashaka ubaha akanimero ya Karemi Cash cyangwa akanimero bazi bakuronderako kugira dufashanye muziki ubashe kugera ku ntambwe. Inimero yiwanje ni +255 61 66 99 45 61 66 99 45. Okay. Abo kurondera ku mbuga ngurukana bumenyi izo ukoresha zo bayizana? Abandondera ku mbuga zanje ndafise Facebook, ndafise Instagram, ndafise na TikTok na Snapchat, ndafise na Twitter. Hose izina ni rimwe ni D-Boy the Great. D-Boy the Great. Na YouTube channel yanje no basaba ko bogenda bakanshigikira gukora subscribe. Ibikorwa biriho ni vyiza Imana niyafasha tuzotera imbere duteze imbere intara yacu. D-Boy the Great bisigura? D-Boy ni D sigura Diouf izina ryanje hanyuma nibumva ni D-Boy D hama the Great agatangaza D-Boy agatangaza ndumva D-Boy mu izina ryawe the Great agatangaza kwereki kwiyumvira gufonda iryo zina? Izina rifise amatika menshi urumva ko ari izina risanzwe me ni izina nyene rifise amateka menshi nitwa yavuga ngo tuyamare iyo byose biri ni izina ryanje cyose. Okay. Watubwiye ko ufise indirimbo zitanu watubwiye amazina yayo kugira ce nibaza akabazo kamwe? Hari indirimbo ya mbere nakoze nkiheze ishure yitwa Hano irafise n'amasanamu yayo twabikorenga mu Cibitoki byose. Hari indirimbo Mon Cœur nakoranye na Gafa Af. Hariho n'indirimbo I Like You nakurikije ko hamwe n'indirimbo nshasha Ambassadeur ndayizi ijya ndirimbo yanyeshaye na Like You yaranjoye cyane. Hama nyuma y'izo ndirimbo zitanu ya mbere mbega wavuze ko wayikoreye he? Ahanyene mu Cibitoki studio ahanyene video ahanyene. Indirimbo maze gukura muri studio ikomeye cyane indirimbo yitwa gute? Studio zirahari zo nakoreye mu studio akomeye ariko ntabwo zirasohoka. Naregeze kumva makuru ngo hariyo song ukurategura uja muri Buja Record sinzi ko byavuye bikunda. Buja Record mfisiyo zibiri zasohotse cyane zarasohotse. Hariyo I Like You hariho na Ambassadeur zose ziri nizo muri Buja Record. Umusitari wifuza gukorana nawe ateye imbere nini?
boni benshi bivana na statistique y'umuntu abukunda kubera abukunda ni wowe wifuza ko mwokorana oya nta gukorana nabukunda gusa ego nawe ndagukunda tukorana oya kwaje nawe muri bize nabakungura kubera ko ni business urumva urashiramo imitahe kandi ubushaka ko ijya mitahe washizemo igarukana n'inyungu ikwiye ni nk'abahereye kugira iyi video n'ibyo yabasha bayibonye bazovuga ati ujya mu pete twamufasha kwa tumusika afsimana ikibazo kiragoye gusigura oya mu bisanzwe abarundi turanka ubufasha kandi ubufasha bwo buzotuma dushikaho dushaka kugera n'amapari wanje je ndishisha bugufi ku baboss kubera ababoss ndanabwira je mbere ko umva ntafise naho no kuri kiraka kugira yuko ejo niba ndonse kiraka nzozija gukora kandi bazoca umva je navuga ati muze ndakwemera cyane ugasanga mbere ni wa mutama kugira guri icupa bigorana mugabo akavuga ati mutama jewe ibintu byose unkorera je ndakwemera bashaka kuvuga ati jewe nakanamukunda ndashaka ko twogira collab kugira nanje ngere kugwega agezeko canke ndarusumviritse aho mvuze uko rero ntago no mvuga terme y'abarundi kubera yuko abana barundi turakundana turashigikirana kandi ndifuza gukorana n'abarundi bamwe bivanye n'ababonetse harashaka kuvuga ati ndamukunda witwa gukorana ariko ugasanga uburyo swat management yiwe swat management kiretse ndose management ko rabizi abaririmbyi barabizi collaboration si ikintu cyoroshe ni ikintu kivuna ni ikintu nyene urumva kigoye ku ruhande gwa nyine indirimbo n'uruhande gwatumiwe ni ibintu biba bigoye urumva ni ibintu murinda guhuza urumva mugahurira ku kintu kimwe kugira ngo mukore ikintu kizima yego rero mvuze ati ngo nokunda nkundu uyu nokorana n'uyu nokorana na bose yego bose bariko barakora neza ndi basamura bazi yego kokorana bivanye nanje kuko mpagaze aravuze ijambo ryiza kandi riryoheye ntiyashimye kuvuga izina yavuze bose bari ku kivi kuko mu mwaka wa 2024 two turabona abarimvyi bari ku kivi vraiment bakora cyane ndabwiye ati ni ibintu meze fresh hama nashaka umbwire canke ubwire abakunzi bawe aho ushaka kugera umuziki wawe ushaka kugeza kugira tubifashanye bon je umuziki wanje ndashaka kugera ku rwego runini umuziki wanje ndashaka ko uzovugwa kwanza cyambere na mbere mbanze nteze imbere intara yanje ya Cibitoke mu guteza imbere intara yanje ya Cibitoke nziza nzoba ndiko ndateza imbere n'igihugu canje ciza cy'u Burundi hanyuma umuziki ugere mu makungu ugere naho umuziki w'u Burundi utaragera ushimira bande aho ugeze aho ngeze umuntu wa mbere na mbere mbanza gushimira ndashimira kwanza umuntu yafashije cyane muri byinshi Nzo boss ahari hose yitwa Nzo boss Nzuru boss okay ahari hose peace out ndashimira na timu yanje ya Rugo Music timu yanje ya Rugo Music ndashimira ba Kenny Goldman ndashimira abantu benshi cyane Sinakarungi ndashimira abantu benshi cyane mubisanzwe kuba ndi ngaha ntago ari ku nguvuzi wanje hari abantu benshi cyane bamfashije kugira ngo ngira hangeze apari muziki ikindi kintu ko wowe ukora ikindi kintu no bankora apari muziki ndi umunyeshure muri universite ko atubwiye kwa jeje ndi umunyeshuri muri kaminuza ndi umupwale abapwale nimba babatsi abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi umunyeshure nsanzwe nkora nyine n'uburaka nyine busanzwe ndi naho arabizi ibintu by'abajene ntago kwicaruka mwabyumvise rero twari kumwe na D-Boy The Grid aho ari umuririmbyi mwiza agendera ku mategeko y'umuziki cyane yubahiriza amategeko y'umuziki novuga yuko yatubwiye amajambo menshi kandi y'inkoramutima reka tumubwiye ati akajambo kanyuma ubwiye duce dusezera abakunzi bawe n'akajambo yotekera abakunzi bawe hama turangize iganiro akajambo no batekera nuko ndabakunda cyane ndakunda ukuntu munshigikira hama twarabonye ntago ciriyemwo twarabonye hariyo evenement ikirategurwa ya Cibitoke Talent Show première edition izokora organizwa nkuko amasama time yorganije ata bintu birebire bigiyemwo mbo twabonye kuri affiche menga twabonye kuri list y'abazo performinga urimwo uzohava hashika koko
bon nzohashika Imana yatugeze turi bazima kubera ko genda umuntu iyo niyemeje ikintu ndagikora nzohashika pe. Okay, mwabyumvise The Grid D-Boy The Grid, mwabyumvise ko mikuru yambe yari jewe MC Florian toujours mwaye mubizi, hama iminsi yose mudukurikirana samedi vendredi hehe wa Vlog TV, hama mubashe kumenya makuru, hama D-Boy reka tugushime n'undi munsi nimaze ko tuzokora neza. Okay, ndabashimiye cyane. Watubwiye aho baduza bagusanga, ndagusaba rero kuri Facebook canke TikTok canke Instagram byose ni The Grid canke D-Boy The Grid, hama ubashe kumwandikira, ubashe kumutama mu concert, ubashe kumuha ugasabuni, hama bizogende fresh. Kare tubashimiye cyane, twari kumwe, turabakunda cyane, katubabwira ati bye bye, merci beaucoup.